Iyi ni Homewood TV televiziyo ya mbere online ushaka kuronka kamakuru ali update amakuru yakenye bamarerese makuru agezweho ushaka kubona ko film ushaka kubona ko comedy byose TV series byose kuri Homewood TV na kimwe utazobona na kimwe tudakora kugira tubashimishe na kimwe tudakora kugira munezerwe muri no mwanya nababwiye ahantu ndi sindahava tacari kumwe n'abakinyi ba GFS umugwi Gift Films Society aho bari kubafasha kunezereza abana n'abantu bageze mu zabukuru bakorera umunsi mukuru mwiza wa Noel. Byari ibintu byiza uko byagenze twashimye turi kumwe n'undi mukinyi reka nawe tumubaza tubwire uko yiyumva tubwire ivyo yashimye n'ivyo yaneguye muri iyi event yo kuryohera abana n'abantu bageze mu zabukuru. Ndabaramukije akazina kaye nitwa Nyandwi Melchior Nyandwi. Nigiki cabanejereje muri ibi bintu byariko bibera ngaha? Ikintu cya mbere cyanezerejwe nanezerejwe no kubona abantu barashoboye kuja hamwe kugira ngo bashobore kuzimana no kunezereza abana n'abantu batishoboye baba mama baba papa no kuri byanyeretse ko ari umutima w'urukundo udasanzwe nanjye numvise no kuri nonezerwa cyane. Yego Melchior musanzwe mukina mu mugwi GFS Gift Films Society mwawugiye mu ryari mumaze mugiye kingana gute mumaze kwikura mu bikorwa bingana gute? Nawugiye mu maze mu imyaka 2 ndawurimwo nukuri wo mugwi w'amarerese GFS numugwi mwiza cyane kandi narawunezererewe cyane gose ko nasanze ari ibintu bihimbaye by'akarorero. Niya film waze gukina mu mugwi GFS? Ndamaze gukina film yitwa Indoto. Iyo film ndamaze kuyikinamwo. Ego nakinye nitwa Gisahuzi. Hanyuma hari indi film igira ije ku mugaragaro je bukera yitwa Intwari z'urukundo. Atubwire se ni wakinye mu Intwari z'urukundo? Ese nakinye muzoyibona nibanga kameme. Ego tumaze kubona trailer y'iyo filme uvuga nibanga gute trailer tumaze kuyibona? Narakinye mpaye ndakubitwa ndakina ndi kuri Tanganyika. Ego okay Melchior iyo ubonye igikorwa nk'iki we ni cyaye ikintu wumva muri wewe woshimira Imana canke wumva ku bwawe mu gihe woba umubwiza tunga wokora nawe? Igikorwa cya mbere burya cyo gufasha ni igikorwa cyiza cyane n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahigwa abatanga, ariko abiki gihe dusiga tunezezwa no kwakira gusa no guhabwa nanje mu ndoto zanje Imana yenze nteriteka ikanyumvira ivyo nsaba numva no isaba ko yompezagira nkazoranka nanje ivyo ntanga kuko nanezereje maze gushika ngaha natanguye kunezerwa GFS turose ubutumire bwo kuza gushigikira iyi communauté de peuple parmi les peuples. Ndumva nanje ndabinezerewe cyane kandi nsaba Imana ko yomfasha ikampa kuzoshigikira abandi mu gihe nanje zo yanteye iteka nkaronka ico ndabafasha. Melchior araka video gato twabonye mwakoze mwakiniye ahantu mwashoboye kuresha umukobwa arabankira mu nyuma muresha uwundi muca mubonana n'uwundi vuga ngo urukundo ni nk'inkono y'ikirundi washase kuvuga iki? Urukundo ni nk'inkono y'ikirundi imenetse ntisubigwamo, bisigura yuko iyo umuntu wamaze gufata decision yo guheba umuntu ubwirizwa kumuheba atagusubira inyuma kuko ubuzi cyo watumye umuheba kandi wamaze gufatana n'ubundi kameme ugaceba wundi wari wamaze gufatana kubera ubonye ubundi na makosa. Mu rukundo si byiza kuvangana, wamaze gukunda no kunde wahevye no hebe. Yego Melchior ndabashimire cyane nizere ko tuzosa kubona na mutugu yagira byinshi ku mugwi wanyu Gift Films Society cyangwa mutuyagira byinshi kuri industry ya film. Ego nanje ndabashimiye cyane gose. Murakoze ndabandanya ndabipfuriza Noel nziza no mwaka mushasha wa 2020 tugira twinjiremo 2020 tukaba tugiye kubaha ibikorwa byinshi muri GFS cyangwa muri Homewood TV. Icyo usabwa gusa ukaba utarakora subscribe banakora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ari update ubandanye ubona ibyiza bica kuri Homewood TV. Ni Simple Simon Pro behind camera parfait.